Sasa tunakwenda kwa somo letu la leo. Rero tugiye ku ijambo ryacu ry'uyu munsi. Unajua ni mwezi wa maradufu. Urazi yuko turi muri kwa kwezi kw'imigabane ibiri. Mungu akulinde maradufu ya balaa. Imana ikurinde imigabane ibiri y'ivyago. Haleluya. Amen. Kuna balaa ambazo zinaonekana kwa watu. Hariho ivyago bibonekana ku bantu. Kuna matatizo ambayo yanaonekana kwa watu. Hariho ingorane zibonekana ku bantu. Lakini tatizo zingine ariko ibindi bibazo zinaletwa na shetani, bizanwa na satani, na watu, n'abantu. Zingine tunajitafutia wenyewe. Ibindi turavyirondera twebwe ubwacu. Wiki jana tujifunza kuhusu Elia na Elisha. Indwi heze twize kuri Elia na Elisa. Tukaona jinsi Elisha alipata maradufu ya Elia. Twarabonye ukuntu Elisa yaronse imigabane ibiri ya Elia. Lakini leo sasa tutajifunza, je, Elisha naye alikuwa na mwanafunzi? Ariko uyu munsi naho turiga mbega Elisa nawe yarafise umwigishwa. Sababu Elia alikuwa na mwanafunzi wake Elisha. Kubera ko Elia yarafise umwigishwa wiwe Elisa. Lakini tena na Elisha naye ariko kandi na Elisa inabidi awe na mwanafunzi. Ategerezwa kuba afise umwigishwa. Elia alimpa sehemu mbili yake kwa Elisha. Yamuhaye imigabane ibiri ayiha Elisa. Je, huyu ambaye atakuwa mwanafunzi wa Elisha yeye alipata sehemu mbili? Mbega uwo nawe yabaye umwigishwa wa Elisa azoronka imigabane ibiri? Hiyo ndio tunajifunza. Ico nico twiga uyu munsi. Haleluya. Amen. Matatizo ndiyo ibibazo nivyo huwa yanatokea, birashobora gushika. Matatizo mengine tunajitafutia wenyewe. Ibibazo bimwe turavyirondera twebwe ubwacu. Jamaa mwingine alikuwa na kazi, alikuwa anatumika. Uwundi muntu yari afise akazi yakora na alikuwa anapokea 80,000 kandi yaronka yahembwa 80,000 ku kwezi. Siku moja tu akiwa nyumbani Saturday Sunday, umunsi umwe ari muhira ku munsi wa gatandatu, iko tu nyumbani ari muhira. Unajua mara nyingi Sunday watu watumiki. Urazi ke umwe muri bo arapfa. Alipofariki amaze gupfa akakufa akiwa masikini, apfa ari umukene na madeni chungu nzima, na madeni menshi. Halafu mke wake mjane yani amebaki. Hanyuma umugore wiwe w'umupfakazi yasigaye. Siku moja akamtafuta Elisha. Umunsi umwe ararondera Elisa. Akamwambia, bwana Elisha, aramubwira ati Elisa, unajua mume wangu alikuwa mwanafunzi wako. Aturazi yuko umugabo wanje yari umwigishwa wawe. Na alikufa akiwa na madeni. Kandi yapfuye afisa madeni. Na kutokana na madeni, kandi bivanye na madeni, wanakuja kuchukua vijana wangu wawili ili wawauze. Baje gutwara abana banje b'abahungu babiri kugira ngo babagurishe. Ili deni ilipiwe. Kugira ngo iryo deni ririhwe. Sasa unisaidie baba. Rero mfashe papa. Elisha kamuuliza, una nini nyumbani? Elisa aramubaza ati ufise iki muhira? Yule mama akasema nina chupa tu ya mafuta. Ujya mama aramubwira ati ndafise agacupa k'amavuta. Akamwambia leta hiyo. Aramubwira ati zana. Nenda ukalete vyombo ndani ya nyumba. Ati genda uzane ivyombo ufise mbiri mu nzu. Wazima hata vingine kwa majirani. Utize n'ibindi kubabanyi. Alafu mwage ile mafuta ndani. Hanyuma usuke ya mafuta ndani. Yule mama kazima vyombo. Wa mugore aratiza ivyombo. Masufuria. Amasafuriya. Mapipa. Ngunguru. Vyombo vikubwa vikubwa. Ibikoresho binini binini. Anamwaga mafuta haishi. Arasukama mafuta ntahere. Anamwaga mafuta haishi. Agasukama mafuta ntahere. Ilipokuwa kwa chombo cha mwisho, ashitse ku kintu cha nyuma, mafuta ndio ikaisha. Amavuta carahera. Yule mama akamwambia Elisha, sasa nifanyeje? Wa mama arabwira Elisa ati none nkore iki? Elisha akamwambia uza ulipe deni sasa. Elisa aramubwira ati gurisha urihe deni. Gehazi alijua hiyo kitu. Gehazi byose yarabimenye. Labda akafikiria sasa. Gehazi ashobora kuba yari ibajije. Hapa. Ati ngaha. Huyu nabii amekufa bila hajalipa madeni. Uyu muvugishwa yarinze apfa atarariha madeni. Alikufa akiwa masikini. Yapfuye ari umukene. Hapa. Atahahani. Nitapiga ujanja. Ati jenzo kubita ujanja. Sitakufa masikini. Sinzopfa ndumukene. Jameni. Banyu. Afadhali ufe masikini. Mitende upfukenye. Lakini ufike mbinguni. Ari kushike mu ijuru. Nani alisema amen? Ninde yavuze amen? Kuna yule akusema amen. Hariho umuntu atavuze amen. Afadhali ufe masikini lakini uingie mbinguni. Byoba vyiza upfukenye ari kushika mu ijuru. Watu wengi ni wajanja. Abantu benshi n'ababeshi. Gehazi. Hivi vyote aliviona. Ibi byose yarabibonye. Akabaki na ujanja moyoni mwake. Achakumana ububeshi mu mutima wiwe. Biblia inaonyesha mambo mengine ya ujanja aliyoyafanya. Biblia nitwereka ibintu byose yakoze. Lakini aka jamaa alikuwa kajanja. Ariko akakagabo kara kantu kakajanja. Mwingine Elisha
uwundi munsi Elisa kuna mahali alikuwa akipenda kupita akienda katika injili zake. hari hahandi hantu yakunda guca agiye mu butumwa bwiwe. Katika mambo ya unabii huko. Mu bintu byo kuvugisha. Alafu anapita kwa mama huyo na anakula chakula. Hanyuma acarenga ku mumama umwe arafungura. Kila wakati anapita hapo anakula. Igihe cyose yaca ngaho hanagafungura. Alafu yule mama akaambia mume wake, huyu baba si tumpatie nafasi hapa. Hanyuma uwo mumama abwira umugabo wiwe ati uyu mupapa nitwomuha ikibanza yoba mungaha. Wakampa nyumba juu kwa ghorofa. Bacabamuha inzu hejuru mu wakaweka na meza. Barashira y'imeza. Na kiti. Barashira y'intebe. Na taa. Barashira y'itara. Sasa siku nyingine rero igihe kimwe yule baba Elisha akasema huyu mama tumsaidie nini? Elisa arabaza ati uyu mumama tumukorera ikintu mufashiki. Mbona anafanyia jambo jema kabisa? Mbona yadukorera ikintu ciza cyane? Ungeza kumwambia hana mtoto. Gehazi aramubwira ati uyu mumama nta mwana afise. Elisha katabiri. Elisa acaravugishwa. Akamwambia we mama. Aravuga ati wa mumama. Mwaka kesho muda kama huu. Ati kumwaka uza nk'aya mango. Utakuwa na mtoto. Uzoba ufise umwana. Yule mama kacheka. Uyo mumama aratwenga. Akasema inawezekanaje baba? Aravuga ati bishoboka gute papa? Akamwambia itafanyika tu. Aramubwira ati bizoba kusa. Kweli mwaka kesho muda kama huo. Kweli kumwaka uza nk'ayo mango. Akapata mtoto. Araronka umwana w'umuhungu. Siku moja yule mtoto akaugua. Umunsi umwe wa mwana aragwara. Akafa. Arafa. Yule mama akaenda mtafuta Elisha. Wa mumama aragenda kurondera Elisa. Akamwambia. Aramubwira. Elisha akasema Elisa aravuga acha nitume mtumishi wangu. Ati reka ndungi ku mukozi wanje. Mwanafunzi wangu. Umwigishwa wanje. Gehazi. Akampatia fimbo. Aramuha inkoni. Akamwambia Gehazi nenda. Arabwira Gehazi ati genda. Nenda kwa yule mama. Genda kuri wa mumama. Uingie chumbani. Winjire mu cyumba. Kwa yule mtoto. Kuri wa mwana. Ukamate fimbo. Utori inkoni. Mweke kwa macho. Uyikoze ku maso. Na mtoto atafufuka. Kandi umwana arazuka. Wewe mweke tu kwa macho. Wewe gusumushire ku maso. Na mtoto atafufuka. Wa mwana arazuka. Na mkikutana na mtu njiani usimsalimu. Kandi ni wahura n'umuntu numwe mu nzira ntumuramutse. Wewe nenda direct. Wewe genda direct. Gehazi akaenda. Gehazi aragenda. Alipofika amaze gushika. Acha tusome Wafalme wa pili. Reka dusome mu bami ba kabiri. 4:31. Igice cha 4:31. Na Gehazi akawatangulia akaiweka ile fimbo juu ya uso wa mtoto, lakini hapakuwa na sauti wala majibu. Basi akarudi ili kumlaki, akamwambia akisema mtoto hakuamka. Turasoma mu Kirundi. Ariko Gehazi yari yarabitangiye imbere, ashitse arambika iyo nkoni ku maso y'umuvyimba, ariko ntiyakakaza canke ngo yumve. Araheza aragaruka ahura nawe, aramubarira ati umwana ntakangutse. Bwana Yesu tusaidie. Amen. Ujanja wa Gehazi. Ubujanja bwa Gehazi. Elisha anamtuma. Elisa yaramutumye. Anampatia mpaka na fimbo yake. Aramuha n'inkoni yiwe. Ina maana kwamba Elisha alikuwa na imani kwamba atapona. Nukuvuga ko Elisa yarafise ukwizera ko umwana akira. Alipofika Gehazi ashitse, Mungu akakataa kutumika. Imana iranka gukora. Mungu hataki kutumika na wajanja. Imana nishaka gukorana n'abantu b'ababeshi. Oya. Watu wa kinyoka hivi. Abantu bameze nk'inzoka. Hapana. Oya. Mungu akakataa kutumika. Imana iranka gukora. Gehazi akaweka kwa macho. Gehazi arashira ku maso. Akaweka kwenye macho ya mtoto, hakufufuka. Arashira ku maso y'umwana ntiyazuka. Sijui lakini sinzi ariko labda alipiga hata fimbo. Usanga yoba yarakubise n'inkoni. Sasa mbona hufufuki? Ati kutavyuka. Mbona hufufuki? Kutavyuka. Hufufuki kwa nini? Ntuzuka kubera iki? Hufufuki kwa nini? Ntuzuka kubera iki? Labda sijui. Birashoboka sinzi. Haiandikwe lakini. Ni vyanditswe ariko. Sababu alikuwa mjanja. Kubera uwo mugabo yari umubeshi. Mjanja hivi. Yari umuntu w'umujanja uko. Mtoto hakufufuka. Umwana ntiyazutse. Mpaka Elisha alikuja mwenyewe. Kugezaho Elisa yiziriye wewe ubwiye. Ndio akaweka mdomo kwa mdomo. Niho yashize umunwa ku munwa. Macho kwa macho. Amaso ku maso. Pua kwa pua. Izuru ku zuru. Mtoto akafufuka. Umwana arazuka. Siku nyingine tena. Uwone munsi. Kulikuwa akida moja anaitwa Naamani. Hariho general moja anaitwa umujenerali umwe yitwa Naamani. Uyo Naamani, uwo Naamani alikuwa na ukoma. Yari afise imibembe. Na huyo ukoma wake kandi iyo mibembe yiwe ulikuwa unamsumbua sana. Yari mubabaje cyane. Unajua ukoma ni magonjwa mazito sana mabaya. Imibembe ni ngwara ibabaje cyane. Na watu wengi ambao walikuwa na ugua ukoma wakati ule, kandi abantu bari bagwaye imibembe muri ico gihe, walikuwa haruhusiwi hata kwenda mu watu wengine. Ni bari bemerewe kuja mu bandi bantu. Hapana, walikuwa na
aibu moja kubwa hivi, bari bafise isoni rimwe rikomeye, na si kusema wao ndio wamefanya makosa, kandi si kuvuga ngo nibo bakoze icyaha, lakini magonjwa. ariko yari ingwara. Huyu Gehazi, Uyo Naamani alikuwa na katumishi au tumwa au ambao walikamata wanawatoa huko bara abantu baba bafashe babakuye hariya kule Israeli, muri Israeli. Yani alikuwa ni mateka. Nukuvuga bara abantu baba bafashwe, na kale kabinti ambako kanatumika hapo kwake, kandi ako gakobwa kakora kwa Naamani, yani miongoni mwa wale watekwa, akateka mmoja akamweka akawa mtumishi wake. Muri bajya abantu bafashwe yatoyemwe ako gakobwa agenda kukagira gakozi muhira, na alipomfanya kwa mtumishi amugize umukozi, siku moja yule mtumishi akasema hapana. Umunsi wa mukozi aravuga toya, akamwambia mama yake wa kazi, arabwira mabuja wiwe, akamwambia laiti baba angeenda huko kwetu Samaria. Aramubwira ati iyo papa agenda hariya iwacu muri Samaria, akamwona mtumishi wa Mungu Elisha, akaraba umukozi w'Imana Elisa, angepona hii magonjwa, yari gukira iyi ngwara. Yule mama akaambia mume wake, ujya mama acabwira umugabo wiwe, Naamani akaenda akaambia mfalme. Naamani aragenda abwira umwami, mfalme akaandikia barua mfalme wa Israeli, umwami yandikira ikete umwami wa Israeli, akamwambia nakutumia akida wangu, aramubwira ati ndakurungikiye umukuru w'ingabo uwanje, huyu jenero umponye ukoma, ati umukuru w'ingabo umukize iyi mibembe. Mfalme alipoona hiyo habari, uwo mwami abonye iyo nkuru, mfalme wa Israeli, umwami w'Abisirayeli, akachana nguo, acharitaburira kw'impuzu, akasema haiwezekani, aravuga ati nibishoboka, hii ni kisa anatutafutia tu sababu, ariko araturondera gusa, ariko araturondera apate kutushambulia kugira ngo aronke ukuntu atugwanya. Mimi nakuwa Mungu ili niponye mtu, ati bani ibi bintu birakunda kugira ngo jewe ngize umuntu, mimi nitaponyaje mtu na siko Mungu? ati jewe nshobora gukiza umuntu gute kandi ntari Imana? Elisha akasikia hiyo habari, Elisa aramenye iyo nkuru, akasema mtume hapa, aravuga ati mundungikire ngaha, ili ijulikane kwamba Israeli kuna Mungu, kugira ngo bimenyekane ko muri Israeli hari Imana. Ndio wakamleta Naamani, bacha baramuzana Naamani. Naamani alipofika, Naamani ashitse, Elisha akamwambia, Elisa aramubwira, akamwambia ingia Yordani, aramubwira ati injira muri Yordani, ujichovye mara 7, ati wibiremo icurindwi na utapona kandi urakira. Naamani akasema hapana. Naamani aramubwira toya, kwetu kule Shamu kule Siria, ati hari iwacu Isiria kuna mito mikubwa mizuri kuliko hii, hari inzuzi nini cyane kandi nziza gusumba. Nilijua utafahamu kono tu namna hii, narinzi gusa kugira amaboko nkuku alafu nipone. hama nkire. Tatizo la watu wa siku hizi, ikibazo cy'abantu bo muri iki gihe, anataka wewe umuombe kama jinsi anavyotaka, ashaka yuko umusengera nkuko washaka. Uongo kweli? Kweli. Uongo kweli? Kweli. Ase ufanye mikono hivi afu ndio nipone. Ashaka yuko kugira amaboko nkuku akamukiza. Hapana. Oya. Wewe acha mtumishi wa Mungu atumikishwe kama jinsi reka umukozi w'Imana akoreshwa nkuko Imana yabiteguye. Haleluya. Amen. Naamani akasema narudi nyumbani. Naamani aravuga ati ndasubiye inyuma. Wale waate wake baba gendanye biwe wakasema hapana baba. Baramubwira toya, si hata angekwambia vizito kuliko hivi sunge vifanya. Ati nubwo yari kukubwira ibintu bikomeye gusumba ibi wari kubikora. Akakubali, aremera, akaingia ndani ya Yordani, arinjira muri Yordani, akaingia mara ya kwanza. ari ibiri rya mbere. Kuna hii neno natasema haijaandikwa, hari ikintu ngomba mvuge ni cyanditse, labda alijiangalia kwa mkono, usanga yari iravye ku maboko. Sasa mbona sijapona? Ati none ko ntarakira. Mara pili arinjira mu rya kabiri, mbona sijapona? Tiko ntarakira. Mara 3 irya gatatu, mbona sijapona? Tiko ntarakira. Ulifanya mafungo siku moja, warakoze amafungo umunsi umwe, mbona sijajibiwa? Ati none ko ntarishugwa. Ya mara pili, irya kabiri, mbona sijajibiwa? Ko ntarishugwa. Subiri, rindira, subiri, rindira mpaka mara ya mwisho, kugeza ku rya nyuma. Bwana atatenda jambo, Imana izokora ikintu. Naamani alipoingia mara ya 7, Naamani yibiyemwo inshuro yindi, aliingia akiwa na ukoma, yinjiyemwo afise imibembe, akatoka na ngozi kama ya mtoto, acavamwo afise urukoba nk'ugumwana. Umeingia hapo ukiwa na magonjwa, winjiye ngaho ufise ingwara, utatoka ukiwa na uponyaji, uza gusohoka wakize. Haleluya, amen. Umeingia ukiwa na magonjwa, winjiye ufise ingwara, lakini utatoka ukiwa na uponyaji, uza gusohoka wakize. Umeingia ukiwa na matatizo, winjiye ufise ibibazo, lakini utatoka ukiwa na jibu, ariko uza gusohoka ufise inyishu. Wewe amini tu, wewe ni
watajua kwamba Mungu ni Mungu, kandi bazomenya ko Imana ari Imana. Naamani alipopona, Naamani amaze gukira, akaleta sadaka. arazana ishikanwa. Unajua Mungu akikutendea jambo lazima utoe sadaka. Urazi yuko Imana igukora ikintu utegeza gutanga ishikanwa. Akaleta mavazi, arazana ivyambagwa, akaleta mapesa, arazana mahera, akampatia Elisha. arazana ashikanira kwa Elisa. Sijui kwa nini Elisha hakutaka kupokea. Sinzi gituma Elisa yavyase yabihakanye. Kawaida walikuwa wanawapatia vitu, kubera ko bategeza kubaha ibintu. Unakumbuka hata yule mama ambaye nimesema alimpatia, alikuwa anampa mpaka chakula. Urazi yuko na wa mama navuga yaramuhaye kugeza kufungurwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Elisha akasema sitachukua vitu vyako. Ariko Elisa aravuga ati sintora ibintu vyawe. Naamani akambembeleza. Naamani aramwinginga. Akamsii kabisa. Aramwinginga. Akakataa. Aranka. Akasema basi niruhusu nipeleke udongo hapa. Aravuga ati basi nyemerera ntware ibumba ryaha hantu. Udongo tu akaenda napeleka hivu. Agenda twayivu ryaho hantu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Gehazi. Gehazi. Mjanja. Yari umubeshi. Ambia ndugu yako siwe kama Gehazi. Ntumere nka Gehazi. Bwira mugenzi wati ntumere nka Gehazi. Gehazi akasema ai, aravuga ati Elisha nakataa pesa hizi. Ati Elisa arasa mahera nkaya. Sitakufa maskini kama yule nabii. Ati jewe sinzopfa ndumukene nka wa wundi wa mwigishwa wiwe. Jamaa akakimbia. Gehazi ariruka nyuma ya Naamani. Yiruka inyuma ya Naamani. Akamwambia Naamani, aravuga ati Naamani, unajua baba amenituma. Urazi ko data ntumye. Amenituma. Arantumye. Sasa ametembelewa na manabii wengine wanafunzi wake. Atubu yagendewe n'abavugishwa bandi nkawe abigishwa biwe. Hata kama alikuwa alikataa vile vitu. Ati nubwo yari yase bya bintu. Hivi ananiambia nipatie nipelekee. Atubu ambwiye ati bimpenda bimushire. Gehazi. Tingiza hiyo ambao mnakaa naye mwambie Gehazi. Kora kumugeza umubwira ati Gehazi. Acha ujanja. Ati reka manyanga. Watu wengi wanaitwa wameokoka lakini wajanja. Abantu benshi bitoko bakijijwe ariko bafise amanyanga kugeza. Wajanja wapo. Abanyamanyanga barahari. Tingiza hiyo mnaketi naye muulize, je, na wewe ni mjanja? Kora kuri mugenza wamubaza ati mbega nawe uri umunyamanyanga? Gehazi wakampa vitu. Gehazi baramuha ibintu. Akarudi. Arasubira. Alipofika amaze gushika, Elisha kamuliza Gehazi, unatoka wapi? Elisa aramubaza ati uvuye he Gehazi? Gehazi unatoka wapi? Gehazi uvuye he? Gehazi Gehazi aramubwira ati urabona, unajua mtu mwongo anaonekana tu anapojibu. Urazi ko umuntu umubeshi arabonekana gusa yishuye. Elisha akamwambia roho yangu ilienda na wewe. Elisa aramubwira ati impwemu yanje yajanye nawe. Wakati ulimwambia yule akupatie mavazi na pesa, igihe wamubwira ujya ngo aguhe impuzu n'amahera, nilikuwa na wewe. Nari kumwe nawe. Na ulizileta kandi wazizanye. Na uliziweka ndani ya nyumba. Wazibitse mu nzu. Kwa hiyo kubw'ivyo ndio haya maneno tunataka tusome. Niyo yaya majambo tugomba dusome. Wafalme wa pili 5:27. Abami ba kabiri igice cya 5 ku murongo w'indwi. Wafalme wa pili 5:27. Abami ba kabiri igice cya 5 ku murongo wa 27. Basi ukoma wa Naamani utakushika wewe na wazao wako hata milele. Naye akatoka hapo usoni pake mwenye ukoma kama theluji. None rero imibembe ya Naamani izokomako no ku ruvyaro rwawe kugeza ibihe byose. Maze Gehazi ava imbere yiwe ajejeta imibembe yera nka sheregi. Bwana tusaidie sana. Imani dufashe cyane. Elisha alipata baraka kwa Elia. Elisa yarose imihezagiro kuri Elia. Gehazi nafasi ya kupata baraka alipata laana. Gehazi mu gishingo cyo kuronka imigisha yaronse imivumo. Sababu ya ujanja wake. Kubera ko yarafise amanyanga menshi. Na si peke yake aliyepata laana. Kandi si
niwe wenyene yarose imivumo mpaka na uzao wake. no ku ruvyaro rwiwe. Kuna matatizo unayapitia, hariho ibibazo ucamwo haitokani na wewe, bitavanye nawe, inatokana na babako, byavuye kuri so wawe na babu yako, canke sokuru wawe, na nani yako, kuna bibi yako, nimba bibi wawe hari. Imagine watoto wa Gehazi, wibaza abana ba Gehazi watakuwa na ukoma, bazogira imibembe ambayo hawakutumikia wao, batigeze bakorera bo. Gehazi ndio alifanya mabaya, Gehazi niwe yakoze ibibi, matatizo na wapata watoto wake, ibibazo bigakora no kubana biwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo ahimbazwe. Kila mtu ambaye anatenda ubaya, umuntu wese akora ikibi, awe makini sana, abe maso cyane, sababu ile itawafuata mpaka watoto, kubera ko bijya bizobakorako n'abana. Mtu ambaye anaenda kwa wapiga lamuri, umuntu agenda ku bapfumu, itawapata watoto, bizobakorako n'abana. Haleluya, amen. Kuna ile matatizo ambayo hukuanza wewe, ari bya bibazo wowe utatanguye, ilianzana na babako, byatanguye papa wawe, ilianzana na babu yako, byatanguye sokuru wawe. Unaishi matatizo wowe uri kuba mu bibazo ambayo haukujitafutia, utarondeye. Haleluya, amen. Kuna watu wengine tena hapa, hari abandi bantu benshi ngaha wanajitafutia matatizo wenyewe, bironderera ibibazo bonyene ubwabo, ili ipate kuwa tatizo kwa watoto, kugira ngo bizobe n'ibibazo ku bana na wajukuu, no kubuzukuru. wanaenda pata maradufu ya laana, barashobora kuronka imigabane ibiri ku muvumo, maradufu ya balaa. imigabane ibiri ku mivumo. Bwana akulinde, imani dufashe, akupiganie, imani gufashe kugwanire, hii matatizo isikupate, ibyo bibazo ntibikujeko. leo utengeneze, uyu munsi uhindure, leo uombe Mungu msamaha, uyu munsi usaba imana imbabazi, yale mambo yote tuliyoyatenda, bya bindi byose wakoze kama Gehazi, nka Gehazi, umeiba. warivye. Watu wengi hapa ni waizi, abandi bantu benshi ngaha n'abasuma, wengi ni waizi, benshi n'abasuma, wengi wanadanganya, benshi barabesha, wengine wazinifu, benshi n'abasambanyi, wengine haya na mengine, benshi bakora ibicanke biriya. Bwana usaidie sana. Yesu adufashe cyane. Gehazi akujua kwamba jicho la Elisha lilimuona, niyamenya yuko ijisho rya Elisa ryamubonye. Haleluya, amen, haleluya, amen. Rudi nafasi, subira mu kibanza cyawe, ukiomba Mungu msamaha, usavye Imana imbabazi. yeye ni mwaminifu, Imana ni nyizigirwa, na atakusamehe kandi izokubabarira. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe, please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, egala musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukingaza tiwe ariba ibyiza gusa ndaje nazumutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, wibuke kubusangiza n'abandi.